kandi byo gutera amabuye byo guhasha umuriro ntabyo bigeze bakora twagirageje kwitanga n'amabuye cyo gihugu twayatewe uza turitega kugira badatera amabuye ngaha cyangwa bavuga ko bashaka ngo abapangayi basohoke batangure kugomora ngaha bare ku rupangu baje kwiyinza bagomora ukumbiritse basenye urya yatashije dusezera bya twebwe tubwe turitari kuza kurinda hajyana nibaze gutera amabuye cyangwa kaduruvuye kindengera barengere bajya bacange bagomore tubwe tuza kwitanga n'abana kuko icyo za kuba twebwe bwacu n'icyo tushimisha kabiri nacu byo kwerekana yindi zitari nzi twagiye dusezera ibyo n'ibyo cyo tugariho naramerekeje agenda namugezaga imbere gatoya yamiye nise ubu dushobora kurwanya abantu b'amatsiko ari benshi byarateye bana tugi tuzogerage twaje turagira amahirwe uyu no yagiye komine nimba uyu mugore wo ngaha yamuteye kumbi ati amabayira turembeje ngaha yego gusabira abapolisi asagira kuzana iki abapolisi barazi ariko ngaha ajya amabuye yo guteragura nayo bigize batera ubwo bateri umwe hagaza ku matibuye acha kurwanya uyino kumvonga hagira atiribuye ukagwanya nabane twirutse je natwe ni muhinduka ku muhungu yatibuye ngandi ndamwiruka ko tundamugize ijya ruguru ndabyo usubira gutera ibuye sindaba ngo numugore ngo numugabo numuhungu ndamukubita inkoni kuko muzamurenze kandi muzamu ko murarengera kuko ubwo ubwo butungane twe dukiziki dukeneye turindire buke abategezi bazi natse gitera shike hehe nga hama babyigeka nuko byagenze kugira tuja mu musigiti turaza twebwe kurumbiza tuva ku musigiti turaza ngira ngaha niki kaguzo musigiti nace mbonana nane gabo gutorana no gushima no kuja kubaka iki urugo niyo nyanduruko yadutugeza nino musi ubyashabwa ati gutatizo iyo habaye ikintu ntugebe kijya kintu uretse kugiheba kiguma kibyara ibindi bintu kikaguma gikaza ibindi bintu baba sinda 12 nguyu nga nimwe nabona mudi nuko yambari uyu nyine uyu nyine yabyivugiye ndagira kiba turi mwene wanyu ni yashatse kubipfa inyuma abihebe kuko abantu bamaze gukimana bashime nta kintu garura kandi bamaze kubakana no kubyara abavyaye ugarura iki abwira byakwegana niba uteza ambutiyaje mu miryango ibiri kubera abana mba rero uyu mugabo ntiyashatse kubireka ngo byavumiye kuri wiwe menga ni inzigo nuko menga ni ikintu kibi cyakamesha bagize kibamukore ivyo rero niyo byavuye kugeza indi saha nabo ubona ngo bamere guko ni bako bazira ivyo nyene ibyo kubarazirana n'ibindi wewe rero urabona ko kandi bikurikiranye neza kandi ukuri twaragerageza twashaka tukubaza wowe umuti ubona hagati y'imiryango ibiri kugira ngo amahoro aboneke ibyo ubona no kubyo umaze gutoza ubona ko byinshi birenze ubona ariko jewe icyo mbona ni imyaka yatambutse mu munsi cyane n'ibiri ko biraba n'ibyo umuntu yumvishije amatwi yacu kandi wanda kimebe naturenze ni bya bindi nyine natuma intumwa imushikire umubari mu bya bintu bibiri cyambe navuze ni yerushikire mudu mubwire ni umuryango nyakugendera pandasi urasabye bave inyuma bahereza amahoro bisanzure barye akabo bajyame bongere babyuke amararo bahe amahoro n'amahoro bakatsi wewe nimba igituma n'ikibiteza utabaha amahoro ari kuba umwana wawe ari murya muryango nuko nyene byavuzwe yuko ari gitambo kandi azoragwa ibyo wewe warazwe tumuvuga ujya muryango ugushikirize uyo mwana wawe hama amahoro agira iki abonekane nimba ikibazo ari ujya mwana ari mwujya muryango bamuguhereze mama agaruke hama habeho ubwisanzure hagati y'ibijyango ingahe ibiri habe n'amahoro itekana hagati y'ibijyango ingahe ibiri twebwe turasaba n'ituvuga ati nimba koko ikibazo ariko iyo mwana wiwe ari mu uyo muryango wacu natubarire uyu mwana tumutore tumushikirize n'ubutegetsi burimo n'ubutungane kugira ngo mudutunganyirize wanashima haba amahoro muri imiryango ibiri no gushaka gukingira imiryango ibiri uyu mwana w'umukobwa nimba ari cyo kibazo ashikirizwe mu uyu muryango habayeho inguvu z'uyo muryango wa pandasi n'inguvu z'umuryango nyene wa mudi n'inguvu z'ubutungane ubutegetsi kugira ikibazo kivyo mu nzira nziza kandi bwiza
iryo twe twasaba nimba koko ari cyo kiba ari cyo kibazo nije kwasaba neza ko hagati y'imiryango ibiri mbega urafite icyo upfana n'uwo muryango jewe yego genda nzi neza ko hagati y'imiryango ibiri kuva hatangura kuba amatata hagati y'umuhisi Pandasi na mwene wacu Uwundi n'unarindi ibi byose biriko bizuka bizana ingaruka mbi ni ibintu bari kubishiramo kandi burya ngo ndababwiza ukuri burya na Pandasi ari mu miryango ya papa genda umuhungu wa Santwa kandi ndazi neza ko ivyo bibazo byose byabaye papa yarahari twaragerageje turaja mu miryango ibiri turajana hagati y'uyo muhungu n'umwana w'umukobwa ukuntu ukubaka jewe rero uyu mwene wacu nkuko avuga ko ari umushehe ibyo ariko aravuga jewe byabaye ejo sinarindi sinobihakana ariko icyo nzi jewe mu mategeko y'ubwisilamu ndazi neza ko hariyo amajini akoreshwa n'abantu atari amajini y'ukuri icyo ni cyambere ibyo nsanzwe ndabizi kubera n'abandi bama babasomera hakaba bivuga ibintu bitari ibyo kandi si we wenyine ngo yarize n'idini hari n'abandi barize idini uko je nagomba namubaze ijambo igihe yasomeye umwana w'umukobwa abari bari kumwe ni bande icyo ni cyambere ikigira kabiri ko nzi neza ko uno munsi mwene wacu ko bamwambise ibara ko ari umurozi ko ari biki mu gihe imyaka twabanye tutigeze tumva ubwo burozi bwiwe icyo nosaba ni iki mujye ntari kure mujye ari kuri komine inzego zirahari abantu bize idini barahari bafate muti bafate umwene wacu turafise ibirongozi mu bwisilamu baje mu musigiti burya mu musigiti hari ikintu burya umuntu udashobora guhakana uri mu musigiti wo kubaza ukavuga ati aya majambo wewe uri kuratubwira niyo siyo n'abarabizi hari ikintu berekana ati tugomba twereke ibi bintu ko ari byo Mudi nawe baramubaza ati Mudi ibi bintu bari ko baratubwira ati ibi bintu nivyo cyangwa sivyo bakaca bamwereka ati cyamwiyi nzira utwereke ko ibi bintu ko ari byo cyangwa ko atari byo nibaza aho nyene amatata yucaherera mu musigiti amatata aho nyene aho yucaherera mu musigiti mbega nyene ko aba bantu bamaze kugirana amatata birumvikana umwe yamaze gushikira mu butungane nawe uravuga ati je cyo mbona nuko burabo nyene batunganya nyene boshika mu musigiti kugira ngo umwe arashobora kuvuga ijambo mu musigiti ashaka kutarihakana ukabahana aduka amatati mu gihe mwabakuye mu butungane agacaruka amatati ngaho mu musigiti cyane cyane imiryango bagacamenya ati aho bagiye naha muca mubyifata mu gutese murajana n'igipolisi cyane biragenda gute jewe iconzi bivanye n'ukuntu mu musigiti ko dufise inzego ndazi neza ko naho igipolisi coba gihari ariko ndazi neza mu musigiti ko atakibazo kubera mu musigiti habaye ikibazo c'abantu babiri cyangwa c'imiryango ibiri barabahamagaza bose barahamagaza umuryango wa Mudi bagahamagaza umuryango wa Pandasi cyangwa burese nk'uyu nyene yizidini burya na Mudi yari izidini hari amajambo bababaza bose ari babiri kweli aya majambo tugira niyo cyangwa si niyo Mudi aya majambo ariko aravugwa niyo cyangwa siyo wovuze ati nivyo uyu sivyo
nimuce mw'iyi nzira wewe twereke ko ari ivyo cyangwa wewe twereke ko ivyo bakuvuga ko atari ivyo aho nyene amatakisha kandi ndazi neza nawe mwumva uyasumani ari muntuze mu birongozi vy'idini rumashana tugaca tugenda uyo mukuru genzi wacu ntuze Jonathan tugaca tugenda Bilali ni benshi cyane ndazi neza ko ayo matata ko yoca aherera mu musigiti naho hozi igipolisi nta kibazo ariko conzi naho igipolisi gitoza ibibazo birakemuka hacahongera hazamwo ayandi majambo yaho umukobwa wa Mudi yaciye aja kurongorwa mu rugo kwande kwa Pandasi umuhungu wa Pandasi amajambo nyandukira yavuye siyo nkomo je ndabizi ibi byose biriko bizuka nivyo je mu inama naritavye panari cyangwa kabiri cyangwa gatatu kandi mutaba Pandasi je narajaye none harigeze kuba inama hagati y'iyo miryango ibiri mbona ukuvuga hagati y'iyo miryango ibiri harigeze kuba inama kubera ico kibazo cy'umwana w'umukobwa twacumvise ko byigeze kubaho bakanamukurikirana bamugaruka harageze aho twebwe nk'umuryango tumubwira mwene wacu turamubwira ati n'ukuri bivanye n'ukuntu umwana w'umukobwa ko yashimye umugabo twe nibaza ko tutoja kumukurayo ahubwo ikintu tokora turabe ukuntu gusa ibi bintu ko byogenda mu mico y'idini hanyuma umuryango tuhezagire bagende bubake nta kindi mwene wanyu hari ishapu yoba gifise bitewe n'uko umukobwa yase kugaruka hari ishapu yoba gifitiye hari muri uwo muryango mbona ukuvuga uko bimeze n'ukuri jewe ndavuze ukuri aho bigeze ubu nta shavu iyo agira ishavu aho hirya y'ejo bagiye kumuzana yari kumbwira ati bane burya jewe ndacyafise ishavu y'umwana w'umukobwa ariko yarungise umuryango uva ngaha muri ubu n'umukwe wacu arababwira ati mugende uzane umukobwa ku kibuga cy'indege iyo aba amatata ntiyari kwemera na mukiwe kuyumva aha sinzi icyo kintu ko mukibona bavuga ko iyo bashyitse n'uwo munsi atazi amakuru cyangwa urukuru wabaye kugira n'ibi bintu bindi tuba twicaye ngaha ibyatumye twicara no ngaha bavuga ko urukuru rw'umugabo rukugira ntabwo afise giye fate ku rukuru n'ubwinshi bwabwo n'amajambo cyangwa ijambo riguma risota rigaruka nuko umukobwa ariwe azoturana ibyo nasi yagize iki byavugiye muri uwo mukobwa yafashwe riguma kandi ni ijambo ryamere ku mwanya muremure bivuze yuko kuba n'umukobwa wacu akihajya n'ubu akaba ari ngaho mu muryango wacu iyo ni intambara ikomeye kandi ikibazo gikomeye no kuba kandi byarabaye leta ntihagarika umutima yiyumvira ngo n'ibindi bintu bifatiye ku kuko Mudi yarahanuwe n'abarimu idini rya Kisilamu arahanurwa n'abakurambere barakoze bahisi kuri ibyo nyene ikumbiritse n'abandi baramuhanura kumbiritse eko nta na kimwe kigeze gihinduka kuri we kakanu kabubiyemo ariko habaye n'ingufu z'ubutungane ho bishobora kuba byiza gusumba kumbiritse bishobora kuba byiza gusumba kubera kino bintu kuko nejo amaze kumva ko aho iwiwe hari akajagari na komiseri yashyize n'igipolisi ntabwo yagize ibyumvira agatima ko kuzina ahubwo yateye agenda hehe ajya mu butungane nawe bagiye kumuraba nta n'umwe yigeze anamukura koko yagiye neza yishoreye neza atakiba bivuze na gahunda muri yari yayiteye yo kuja hehe
inari tawe nize cyane haje yinje naza mu buzima
Kuturubirungikisha pereka vyote uvungike wapi huko Dora kakana Nisuma wezo katazo kote vizuri kaka Shafi twende tuambie polisi uende na polisi kule sasa nataka kupaki waende wa polisi Anda tu, tengok garu. Ini mana ni? Safa, zanet. Shana urazi kujifoto. Yewe ya moto ya mabako ku mate.
Nada akore ko n'urugi. Bamara ki? Iki. Ushabona kanda. Twagira ngo tubasabe umwe wese ahari agire uruhara mu gucungera umutekano na cyane cyane w'ahantu. Abatware bahari ntihagire ikintu na kimwe kibi kiza kuba batamenyesheje abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano, ko mu bisanzwe ibi amatati nkaya ararandaranda. Abana imisore bose n'abakenyezi bose bahagurutse, mugabo bose bari ku kintu kimwe gusa, kandi nubwo twumva kivugangwa sibyo, nubwo twumva kivugangwa nta byemezo by'ukuri twese dufise. Ari nacyo bituma rero ko byitondera kugira ngo ntihagire uwovamwo agwa mu mutego, hanyuma ubutungane bumukurikirane yaguye mu byo atazi. Ari nacyo twagira dusabe abantu bose bari ngaha. Muri mwebwe harimo abajeje intwaro, harimo abari muri ya makomite y'umutekano, harimo eka nimboneza ngaha mu kibano. Byari bikwiye rero yuko dusimbataza ikibano ciza, hanyuma abo nabo bavuganga ko bariko baratubyongera umutekano babyonga umutekano w'abandi. Ibyo mubirekere intwaro n'abajejwe umutekano. Ariko rero tubasabe namwebwe mutubere ijisho mu gutanga inkuru hakiri kare. Ntihagire umuntu yihagira uwundi kuko ubutungane buriho, sibyo none? Ntihagire umuntu yihagira uwundi bava ngo ayigwa mu mutego ahubwemwo atabizi, kuko ubutungane buriho ubwo twubahiriza. Hanyuma tugasaba nk'umuntu atari muri iki kibano kiri ngaha, atari haba, ko yokumva yuko abafitaniye amatati barazi inzego kugira ngo icyo kibano cyabo umutekano wabo guhungabana. Akunda umuntu wese azi yuko inzu zaha umwe wiwe atekane, akora ibikorwa byiwe bimuraba bigoza kabisa. Ndabwira na sebiteri kuko azoba hari kikibona uko mukibona ubuzima bwiwe bwacu by'ukuri. Turashimira nyakubahwa komiseri ikintu yadufashije ejo, naho habaye akantu kagendetse neza, ariko turashima by'ukuri ingeri kibona utagisigaje komine akamuvura akamunyika yamuvuye. Ibyo bintu turabishima cyane kuko vraiment nta numwe atanezerewe ejo mu ijoro
n'abana bafite ibitekerezo bibi amaze kubona neza ko yamuvuye naho tutarabona neza twizigira ati yamuvuye 100%. Turavuga ati n'iburi ubu hari icyizere ariko turavuga ati Imana ishimwe by'ukuri ko mwaje kukiraba. Nibaza ko nyakubahwa komiseri ejo ubundi baza ubunguka mubona byo kwamubona ejo hari itandikwaniro rinini cyane rwose. Hariho ibintu bimwe bishika mu buzima tukananiwe kuba twobitahura cyane tubyemere katugora, ariko nuko ubuzima donc bubidora kugira ngo tujye tukunguka. Ariko hari ikintu ushobora kohereza umugongo n'ikintu utohereza umugongo. By'ukuri bwacu turabashimiye cyane ko mwese nakora kino kibondo. Ejo nibyashika hakaba ubundi buzima buhindutse kuri cyo tuzitura ubutungane kugira ngo budufashe kugira ngo uyo yakoze bino bintu kugira ngo amuvure nyezina, kuko ubushobozi no kubwo kumuvura niwe bufishe mu maboko yiwe. Ariko tukaba tuzi neza ko umuvuzi nyamuvuzi mukuru n'Imana yo mwijuru twizigiye. Kubwacu nk'umuryango, izina ry'umuryango nukuri ko muri ngaha n'ibindi biduhumuriza cyane, ndetse n'umubyeyi wacu ngaha hari umutima we aravuga ati by'ukuri naho nahise n'ibitekerezo bimeze uko ubu ugiye kugira gutuza, ahubwo nzoraba inzego z'umutekano nitura ubutungane ndabaho banyakubaha bari hama ndababwira ikitagereka neza, kuko nawe aho azoba yagiye canke hari hose bazumva ati ujya mwana uko wamugize mugire muvure, kuko ukuri kuragaragara. Rero kubw'ibyo by'ukuri nta majambo menshi mfishe uretse kuba no bashimira Imana yabahaye umutima ize ibahereza undi umutima nyene, ahandi hazo bindi bibazo bitandukanye nawe bitabimeze nk'uko murakoze. Twebwe turafise umubabaro munini, kandi tukabona ko hari aho mwahengamiye kuno munsi mu bintu byabaye uno munsi k'uyu mutumba wacu. Twebwe ukuntu twabibonye cyane cyane nka jewe umuvyeyi w'uyu mwana namaze kubona ko hari ahantu mwahengamiye cyane. Nta kubona kabisa mubandanya gukurikirana ibyo kwa Mudi umwana w'iwanje akaguma ariko arapondekana. Namaze kubona ko hari ahantu mwahengamiye gose kandi byambabaje cyane. Mbewe ko muhagarara ibyiwe kugira bisohoke ku mahoro, ko mudahagarara neza kugira umwana w'iwanje nawe bamuvure asubirane ubuzima nk'ubwo yari afite. Ibintu bivuga bikivugiramwo wenyine akigamba akikubita mu gakaraza akavuga ko ari we yishe se biwe, akavuga ko n'uyu mwana ategerezwa kumwica. Nibaza ko twebwe mu muryango tudafite agahinda. Uyu muhungu wanje avuze ko ejo umwana yatashe ameze neza, inzu zamere yari maski, umwana yashitse ngaha gusa icyo bisubira kumufata. Byarasubiye kumufata biramududagura, akaza avuga ngo nibamureke aje kuraba umugore wiwe n'abana biwe, ngo nibamureke ngo abwire umugore wiwe ngo agende gutora amahera ahari ngo ahereze abapolisi kugira ntaraye mu bashu. Byavuze ibintu byinshi. N'uno munsi kuva mu gatondo umwana byamwiriwe ko we ntabwo wari uhari, niyo mpamvu ntabwo wari uhari kuva mu gatondo uje ntabwo nari bwakubone. Nta gahengwe gahari, muhagarare neza murabe ingabo zose. Turafite agahinda k'uyu mwana iminsi agwaye n'ibyo ariko yivugira wenyine byaramukuye ngaha bimujana n'ibindi. Nibaza ko komiseri ibyo yabyumvise ejo waramwumvise ukuntu yari karigambira wenyine avuga ibindi. Ni ukuri ejo kubwira ngo niyo nzu ntibayikomore nuko nagumye ndiko ndakoma amashi ndababwira ati icyo kintu ntimugikore, naho ubundi bari bavuye hariya bazi ko batabatera inzu. Ndababwira ati nyabona nimusenya inzu y'umuntu, ubutungane burahari, ndazi ko bazokoze ubutungane. Nuko rero twagumye twizera ko ubutungane buhari, niko jewe nsabye nkani nawe n'umwana Salima mu butunganirize twese. Umwana w'iwanje asubire kuba muzima, amuvure
ibyo bintu yamushizemo kuko wenyine arabyivugira ariko aradondagura ibintu ukuntu byagiye bigenda avuga ko ibyo yatumye byose babyirukanye kubera gusenga we wari waje agahagarara neza kandi atazomusiga amahoro azomushiraho se yiwe yamusigiye icyo kintu kirababaje umwe wese ngaha ndazi ko turi ababyeyi nawe wari wowe ku mwana w'iwawe ntabwo ubura kubabara yego ntabwo ubura kubabara kabisa ejo ntagira umutima wo kwihangana ngo mbe ndi umuntu nzi Imana iyo nzu bari kurara bayisengera bavuye hariya amashiriri narabahamagaye ndababwira ati mukaba muzi ko munyubaha nk'umubyeyi wanyu ntimukore kuri iyo nzu ntimuyikoreko nyabuna ndabasabye ntimuyikoreko abana baravuga ati rero twebwe reka tukumvire turabiretse ariko umuriro twaje tuzanye twari tuzi ko tukwita ku buriri nababwiye ati si wo muti ntabwo ari wo muti gukubita ku buhiri muce mugomagura inzu y'umuntu tubijyane butera rero nkajeho icyo nsabye umwana w'iwanjye bamuvure asubirane umubiri wiwe ubuzima bwiwe aho biri ko mumwadika ko bikamusarana bikamujyana paka iwiwe ariko abantu bavuga ibyo batazi bariko bavuga byinshi niyo ujya kubeshera umuntu umubanye nk'uwo muhana w'umuntu muhana agatunguru mubeshera atunguru abandi mubona neza ariko mu gihugu cyo gusumba abantu hagarare neza yego twabyumvise kandi birababaje ari nacyo gituma tubaremeshe kandi tubasaba kwihangana cyane cyane burya abajejwe umutekano bari ngaha guhera mw'ijoro kugeza n'ubu nyene n'ubu bakiri nta n'umwe yigeze ahengama mu bisanzwe kuko ikintu cyose iyo uriko uragikora ubanza ukacitondera kugira ngo utore umuzi waco nushe gutora inyishu y'ikibazo mu utaratora umuzi wawe kugira ngo barahengame kubera ko hari ibintu yoba yaratoye mu nzu mbwa ndibaza yuko atabintu yatoye mu nzu atwara byose kandi ikindi nacyo n'ibyo bintu byiwe reka ntabyo dukeneye cyane ntacyo tubikenera ko twe twifuza yuko gusa niyaba koko ubwo bushobozi bwiwe abufise naze ariko umuntu azomutunganyiriza tukabimukuramo ariko rero twebwe nk'abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano nta guhengama na kumwe kuhari ahubwo twifuza yuko ibintu byorangira neza ata muntu n'umwe agizene agwishije uwundi nkuko nawe wagize uti iyi nzu ntimuyibomore ndayibasabye bibaza ko byavuye kuri nuko we wifuje yuko ari ubutungane bwugirane bwokora ngo ni wewe wagizene wahamagaye abaza kubomora iyo nzu y'abandi usanga n'ubundi nkwe twariko turavuga kare ntihagire umuntu agwa mu mutego canke avemwo akoresha imvugo bituma haboneka abaza kumutera intege sabaza kumugwisha mu mutego nico twifuza yuko ibintu ata muntu yovamwo agwa mu mporero yabyo ahubwo dukurikirane cyane cyane turabe yuko ubuzima bw'izo kibondo busubira bukaba nk'uko yari asanzwe nico nihangane rero kuko turabikurikiranira hafi ngo twabibabwiye ariko rero murabe ntihagire abantu bagata mu mutego ni kuza kubomora inzu y'abandi kuko mu bisanzwe bihanwa n'amategeko y'umuntu ukabomora ibintu byiwe ukamusahura kandi ubutungane buhari abona na mama yaje yaba tudashaka gufasha ntitwari kumuba ntitwari kumuba ntitakunda rero cyo gituma icyo kibazo tutakibatanye mwenyene turiko turafashanya twese kugira Salima abone inguvu abone ubuzima bw'abantu
apfa imana iraza kumukiza kuko imana ibisinzira igihumbi ishobora gukirizamo umwana wawe niyaramukanaho amutwaye ubugingo bwiwe bukagenda none mudazumira ku isi we ntazopfa jewe nobaremesha cyane rwose mutekane mubwire amahoro mbere n'abo bantu batahe mutereze n'ibindi sengesho kuri bagenzi banyu natwe tubafashe imana irakumbuye kure aho yarageze imana ikamushyira hejuru mugabo ari isaha yiwe nta na kimwe mwokora gatima ntibibaho mugabo atari isaha yiwe mureme uwo ni muzima kandi murakotse nico nokunganira yewe turi ngaho umuryango icoba muvuga ati nibariye aha abantu ko baje utwokogeti bajuko ibyo bifuza ntituzi ngo ni ibiri mu mitima yacu abajije umutekano nimba byoshoboka kuri umunota mu masubire aho yavuye mu rugo rwiwe ngo bajye ariko ikintu komiseri ategerezwa gukora naraba abo bantu bashaka kuba priorite y'abandi guteza desordre n'umuti yamaje kugenda roswiti cibiyi tuvango ni mwebwe mwagize ubwo nibagira ntuzega bakabomora inzu gaho ubwo nimwe bazobashize mu muze mu ngora nubwo nimwe mufitaniye ko nubwo yuko yabiteye mu mutego bazogutaye mu mutego tateze kugwamo